birabonekana ko yarageze ku rugero rwiza rw'agakiza, yarageze ku rugero rwiza rwo gukizwa, yari afitaniye ibanga n'Imana, yari amatanye n'Imana yiwe akaramata, yarabayeho ari umukizwa akwije ibiro ku munzane w'Imana, yari umukizwa yumva nawe yishingira intahe, yari umukizwa ataririmba gusa ku munwa gusa, ariko yari umuririmbyi ahubwo akijijwe kandi aririmba indirimbo zihuye n'ibyo abayemo mu buzima bwiwe bwa misi yose, kuko ibyo yaririmba ntibyamucira urubanza, ahubwo ibyo yaririmba byaramushingira intahe, kuko yaririmba indirimbo zo kugaruka kwa Yesu afise ijwi mu mutima rimushingira intahe, afise mpemu yera atera ku kidodo, atera ku igikoma, akavuga ngo nawe ico gihe umwami niyagaruka mu mazina azosomwa nawe izina ryawe rizoba ririmo. Nariga Yesu cage yavuze ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, kandi yaba atarahari mba ndabibabwiye ko atayahari, kugira ngo nimubeho murindiriye ibitangaza. Iyaba atamazu kwa meza kwa data hari, iyaba atabyicaro bihari byiza kwa data iyo ngiye mba ngiye ndabibabwiye, simba mbaye nka babandi bizeza ibitangaza abantu ngo nimwankorera ibi nzobazanira Tanganyika. Ubwije ntibungereho n'umunezero iyo umuco watse, itara ryatse ugucukara ukamurika, abana bari ahantu hatabonoza bumva baryohewe. Sinzi ko muri abyumva niyo amatara yacitse mu quartier, hanyuma gahera umwanya amatara aciye agaruka, uzumva abantu baciye bavuze impundu ngo kubera iki amatara agarutse, umuco ubarasima nacu nihimbazwa. Nibumva inzamba ivuze gusa, bakumva inzamba y'umwami wabo aje mu kirere aje gutora umugeni wiwe, ico gihe nukuvuga igihe cyo kuba mu bwije, igihe cyo kuba mu ngorane, igihe cyo kubaho ubuhinja ubugari wese atuka umukizwa ngo ibyo bintu by'abakizwa ngo ntibigira sase ntaco bimaze, igihe cyo gutitura iby'abakizwa, igihe cyo guhama abakizwa, igihe cyo kubakengera, igihe cyo kubagaraguza agati kizoba kirangiye. Hanyuma ngo bazoca baja bukuruzi, nukuvuga ngo bazoca baja bukurupfu, bazova mw'isi y'abapfa bajabukire hakurya y'uruzi ariko rupfu, bajabukire hakurya mu gihugu iwabo w'abadapfa. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi batuma kiganiro umutima w'ubugingo, hazoba ikoraniro ry'abakijijwe, hazoba ikoraniro ry'abakunzi ba Yesu, hazoba ikoraniro ry'abigishwa ba Yesu, hazobayo bari majambo ikoraniro, igikorane kidasanzwe kizohuza abantu bose bazoba bumvise inzamba y'umwami wacu Yesu ivugijwe ku bicu aje gutora umugeni wiwe. Abazoba bayumvise ico gihe ubugira gatatu yo kunamigira gatatu muri ico yavuze kuvuga, yavuze ko hazoba ikoraniro, bazokoranira hirya mu ijuru. Imana yacu nishimwe. Ico gihe abanyafrika n'abanyamerika, abanyaziya n'abanyaerope, abanyaosiyaniya hariya n'abandi bose bari muri no migabane itanu igize uyu mubumbe planete Terre tubako, ico gihe ngo hazobaho igikorane ku nshuro ya mbere kizohuza abagororotsi. Imana yacu nihimbazwe. Hazobaho igikorane ca mbere kitigeze kubaho, kitigeze gukoranira hamwe abakijijwe bose bo mw'isi. Kugeza ikigeze ko turavugana bene data, nta gikorane gihuza abera bose kiraba, ariko ico gihe inzamba niyavuga abera ngo bazojabuka hakurya, hanyuma bagira igikorane ca mbere ku nshuro ya mbere. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi kaze muri bino biganiro byacu bisanzwe tubashikiriza, bisanzwe bitambutsa kuri no mbonesha kuri Ntamvuridahita,
mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi nk'uko bisanzwe kandi nk'uko mubimenyereye mukaba mutaramanye na jewe mwene so M.Janvier Rambo nasanzwe ndabategura bino biganiro nkongera nkabibashikiriza. Uyu munsi rero ndafise amajambo nagomba ko dusangira, ariko tutarayasoma nagomba ngo tubanze dusenga Imana, twiragize Imana, hanyuma Imana ibane nacu muri kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu iherezo ryaco, tuje tubona gusangira ano majambo mfise mu mutima ngomba ko dusangira uno munsi. Dusenga Imana. Mana nyina amahoro, turagushimiye cyane, turagukenguruka imbabazi zawe ko zikiriho na bugingo n'ubu. Tugushimiye ko utwongeye aya mahigwe adasanzwe, kano karyo kadasanzwe, kugira ngo bikunde dusangire aya majambo y'ubugingo na bano bakunzi ba bino biganiro. Turaguhaye kaze rero bane natwe, ewe uhoraho uganiriza imitima yacu, umuntu wese Mana nuvugane nawe ibikwiye kubwirwa umutima wiwe abironke muri ino video. Urakoze kuri Imana, aya majambo tugiye gusangira agire ikintu ahinduye mu mitima y'abariko barayakurikirana, mu izina ryawe gera Kristo Yesu niho tubisanzwe tubyizeye, amen. Nuko rero nkuko nababwiye, ndafise amajambo ngomba ko dusangira mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Ayo majambo nayo akaba ari mu buryo bubiri. Turasoma umurongo umwe mu gitabo ca Bibiliya, hanyuma yandi tuce tuyasoma muri kantike canke zirya ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'Kirundi, hanyuma tuyafatanye tuyasange muri no mwanya muto tugiye kumarana. Kumbure wewe uri kurakurikirana ino video ugira ikintu ukuye muri ano majambo. Imana yacu nihimbaza. Dusome rero ayo majambo tuyasanga mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa, dusoma mu gice c'13, dusoma umurongo umwe wonyene, ni umurongo wa 36, aho indanzi y'amajambo canke ijambo ry'umutwe dusanga rivuga ngo Paulo yigisha muri Antiokiya Hipisidiya. Imana yacu nihimbazwe. Umurongo wa 36 ariho dusoma wonyene uvuga ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba, arasinzira ahambya basekuruza arabora. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo tuyasubiremwo kubera ntiduhava tuyasubiramo kuyasoma kumbure ntivyagenda neza. Yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba, arasinzira ahambya basekuruza arabora. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo ngomba ko dusangira dusomye ngaha mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa, tugomba tuyafatanye n'amajambo tubona mu gitabo c'indirimbo, indirimbo y'inimero 271 muri zino ndirimbo ziri mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'Ikirundi, kuko muraza arabona n'indirimbo ziri mu gitabo c'Ikinyarwanda canke mu gitabo c'Igiswahili, inyimbo za wokovu n'ibindi. Dusomere indirimbo inimero 271 mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Imana yacu nihimbazwe. Dusomere rero avuga ngo igitero ca mbere, aho tuzokumva inzamba z'umwami wacu Yesu, bugaca uwo munsi urangiza kwira, niho abakijijwe bo mw'isi bazokoranira hirya mw'ijuru bajabutse uruzi. Uwo munsi w'imperera hazobumburwa igitabo canditswemwo abakijijwe mu mazina yabo, iryanje ririmwo. Igitero ca kabiri kivuga ngo wa munsi abapfiriye mu mwami bazova mu mva, basangiye nawe ukuzuka kwiwe, bazohurira mw'ijuru n'abazoba bariho, nanje nyene sinzobura kuhaba. Imana yacu nihimbazwe. Igitero ca nyuma ca gatatu kivuga ngo Yesu databuja nzomukorera umunsi wire, nze namamaze urukundo rw'Imana, maze mpejeje ivyo ndamukorera muri iyi si azonyemerera kuja mw'ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nano majambo ngomba ko dusangira kandi tugomba tuyahere muri ino ndirimbo nyene, imbere yuko duhava tugaruka muri kijya gitabo twasomyemwo c'Ivyakozwe n'Intumwa, hanyuma duca turangiza. Tubonye uyu muririmbyi aririmba indirimbo z'Imana
yaririmbye indirimbo irimo amajambo avuga ku bizoba igihe umwami wacu Yesu azogaruka. Aba banditse izi ndirimbo bakazishira mu gitabo bakazegeraniriza muri kino gitabo cy'ikirundi, bararavye indirimbo zivuga bimwe, zivuga amajambo amwe, bararaba ingene bozishira mu migwi. Hanyuma rero muri ino migwi bagize hariho indirimbo rero bashize mu mugwi w'indirimbo zivuga ku kugaruka kwa Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Muri zino ndirimbo rero zigize uyu mugwi witwa ukugaruka kwa Yesu, tubonyemo indirimbo uyu muririmbyi yaririmbye avuga ku kugaruka kwa Yesu, avuga ku bintu bizoba ico gihe. Sinzi amakuru yiwe imbere y'uko aririmba indirimbo z'Imana ko yari asanzwe ari umuririmbyi, kumbura aririmba indirimbo zo mw'isi nk'uko duha tubibona tukumva ngo umuririmbyi kanaka yahora ari umusani, yahora aririmba imiziki yo mw'isi, ariko ubu yakijijwe, yahindutse, yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, none ubu rero asigaye aririmba indirimbo z'Imana. Sinzi yuko uyu nawe yoba yarabaye muri bino bihe, kandi ibyo kuko umuntu atababizi ntirirwa arabyiremereza cyane, ariko mugabo ngerageje kwihweza nsanga uyu muririmbyi iyo bija hose yoba yarigeze kuririmba indirimbo zo mw'isi, yoba atigeze kuririmba indirimbo zo mw'isi, ariko iki gihe aririmba izi ndirimbo canke iki gihe ahabwa iyi ndirimbo, birabonekana ko yarageze ku rugero rwiza rw'agakiza, yarageze ku rugero rwiza rwo gukizwa, yari afitaniye ibanga n'Imana, yari amatanye n'Imana yiwe akaramata, yarabayeho ari umukizwa akwije ibiro ku munzane w'Imana, yari umukizwa yumva nawe yishingira intahe, yari umukizwa ataririmba gusa ku munwa gusa, ariko yari umuririmbyi ahubwo akijijwe kandi aririmba indirimbo zihuye n'ibyo abayemo mu buzima bwiwe bwa misi yose, kuko ibyo yaririmba ntibyamucira urubanza, ahubwo ibyo yaririmba byaramushingira intahe, kuko yaririmba indirimbo zo kugaruka kwa Yesu afise ijwi mu mutima rimushingira intahe, afise mpemu yera atera ku kidodo, atera ku igikoma, akavuga ngo nawe ico gihe umwami niyagaruka mu mazina azosomwa nawe izina ryawe rizoba ririmwo. Ni ukuvuga kino gihe cyangwa se uno mwanya yaririmbye indirimbo, birashoboka cyane ko yagize iyerekwa ridasanzwe, yagize vision idasanzwe imuhishurira ibizoba ico gihe. Yumva mpemu yaramusunikira kuririmba, yumva mpemu yaramusunikira kuririmba amajambo avuga ku kugaruka kwa Yesu, amaze kuronka ikimwemeza yuko nawe ico gihe Inzamba niyavuga atazosigara. Muravyumva neza, yariko araririmba ibyo nawe azobamwe, yariko araririmba ibyo umutima we ushingira intahe, yariko araririmba ibyo n'Imana nayo imureba mw'ijuru ikamushima ikavuga ati wewe nibyo ririmbura umwana wanje, Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero aririmba ku kugaruka kwa Yesu, avuga ibizoba, avuga ibintu bikeya bizoba bivanye no gutahuzwa na mpemu yera yamutahuje ibizoba ku kugaruka kwa Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Dusomeye rero igitabo cya mbere n'icya kabiri tukamera nk'ababifatanya, dusanga hari ibintu bishaka kuri bitatu yavuze muri bino bitero bibiri usanga bisa, ariko aravuga ico gihe ingene bizogenda, ingene bizomera ukugaruka kwa Yesu. Yesu niyaza, Imana yacu nihimbazwe. Yavuze ngo aho tuzokumvira inzamba z'umwami wacu Yesu, ico gihe inzamba zizovuga. Inzamba umumarayika mukuru Mikaeli niyayivuza, inzamba y'iherezo niyavuga, inzamba z'umwami wacu Yesu zihamagara umugeni wa Kristo ari mw'isi, inzamba yo kugotora abakozi bariko barakorera Imana mw'isi ngo batahe mw'ijuru. Nariga Yesu cage yavuze ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, kandi yaba atarahari mba ndabibabwiye ko atayahari, kugira ngo nimubeho mwirindiriye ibitangaza. Iyaba
mazu kwa meza kwa data hari, iyo abatabyicaro bihari byiza kwa data iyo ngiye mbangiye ndabibabwiye, simba mbaye nka babandi bizeza ibitangaza abantu ngo nimwankorera ibi nzobazanira Tanganyika, nimwankorera ibi emwe ntimuzokena, nimwankorera ibi ntimuzosonza, ariko babikora ugasanga ko mbere ntibibaye. Imana zo nitutabare, kuko murabizi yuko umuntu iyo ariko ararondera gutona, iyo ariko ararondera kwemerwa, agerageza uburyo bwose kuvuga amasezerano adasanzwe y'ibyo yokorera uyo muntu kubwica muronderako. Ariko Yesu wewe kuko atameze nk'abantu arabwira abigishwa biwe ati jewe muri kameremere kanje nibyo kubesha ndabizira, iyaba kwa data atamazu meza ariyo, iyaba kwa data atabyicaro byiza biriyo mbangiye ndabibabwiye, mbangiye ndabahebuje. Ariko noneho singiye ndabahebuje kuko imuhira kwa data hariyo amazu menshi, nanje ngiye kubategurira hanyu, ngiye kuhatunganya neza. Mbere ahandi yarabwiye ngo sinzongera kunywa kuri uno mutobe w'izi nzabibu kugeza igihe tuzosangira namwe umutobe musha mu bwami bw'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Rero Yesu yababwiye ngo iyaba atarahari Imana yababwiye, ariko kubera ko ahari ngiye kubategurira hanyu kugira ngo namwe aho nzoba ndi mu ijuru namwe abariho muzoba. Imana yacu nishimwe. Rero uyu muririmbyi avuga ngo igihe inzamba zizovugira zije rero gutora babigishwa ba Yesu, zije gutora bamukoreye, inzamba aho izovugira Yesu akaza gutora umugeni wiwe, ico gihe hari ibintu bizoba. Muri bino bintu bikeya yavuze rero yavuze nk'icambere avuga ngo ico gihe uwo munsi uzorangiza kwira. Yavuze ngo bugaca uwo munsi urangiza kwira, ni ukuvuga ico gihe inzamba niyavuga ngo buzoca uwo munsi, ni ukuvuga buzoca butazokongera kwira ukundi ku bagororotsi. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo, abagororotsi ico gihe inzamba niyavuga ntibazosubira kubona ijoro ukundi, ntibazosubira kuba mu mwijima ukundi, ntibazosubira kuba mu bihe bigoye ukundi, ntibazosubira kuba mu bwije ukundi. Ubwije bugereranywa n'amagorwa n'amageragezwa n'ibibazo n'umubabaro n'amarira n'intambara. Ubwije ntibugereranywa n'umunezero. Iyo umuco watse, itara ryatse ugucukara ukamurika, abana bari ahantu hatabonoza bumva baryohewe. Sinzi ko muri abyumva niyo amatara yacitse mu quartier, hanyuma gahera umwanya amatara aciye agaruka, uzumva abantu baciye bavuze impundu ngo kubera iki? Amatara agarutse, umuco ubarasiye. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi yavuga rero ngo ico gihe rero kuba bagororotsi bazokunda iyo nzamba ngo uwo munsi buzoca butagisubira kwira ukundi. Ni ukuvuga ngo igihe c'amagorwa, igihe c'amakuba, igihe c'amarushwa, igihe c'intambara, igihe c'amageragezwa, igihe c'agakengegwe, igihe co gusuzugurwa, igihe c'abarozi bakinda ku nzu z'abagororotsi, igihe c'uruhamo, igihe c'uruvugo, ibyo bizoba bisezerewe. Iyo nzamba niyavuga izoba ishize iherezo kubwira. Mu ruhande rw'abagororotsi ntibuzokongera kwira ukundi. Imana yacu nihimbazwe. Bazoba batanguye sezo nshasha, abagororotsi bazoba batanguye igihe gishasha, abagororotsi bazoba batanguye ibihe bidasanzwe byo kuba mu munezero. Abagororotsi ico gihe inzamba niyavuga, niko umuririmbyi yakunze kuvuga ngaha, abagororotsi ico gihe bazoba batanguye igihe gishasha, bazoba batanguye irindi sezerano rishasha, bazoba batanguye indi periode itarimwo umubabaro, itarimwo ikiganaro, irimwo umunezero, irimwo umuco, irimwo impundu, irimwo amashimwe, irimwo kuririmba. Bazoba batanguye igihe gishasha, bazoba bavuye mu isi y'umwijima bagiye mu isi itagira mwijoro ukundi, bagiye ahantu butazosubira kwira ukundi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data n'amajambo rero
icya kabiri ngaha tubikurikanije dusanga yavuze ngo bazoja bukuruzi. Nibumva inzamba ivuze gusa, bakumva inzamba y'umwami wabo aje mu kirere aje gutora umugeni wiwe, ico gihe ni ukuvuga igihe cyo kuba mu bwije, igihe cyo kuba mu ngorane, igihe cyo kubaho ubuhinja ubugari wese atuka umukizwa ngo ibyo bintu by'abakizwa ngo ntibigira sase ntaco bimaze, igihe cyo gutitura iby'abakizwa, igihe cyo guhama abakizwa, igihe cyo kubakengera, igihe cyo kubagaraguza agati kizoba kirangiye. Hanyuma ngo bazoca baja bukuruzi, ni ukuvuga ngo bazoca baja bukurupfu, bazova mu isi y'abapfa bajabukire hakurya y'uruzi ariko rupfu, bajabukire hakurya mu gihugu iwabo w'abadapfa. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi batuma kiganiro umutima w'ubugingo, avuga ngo rero ngo ico gihe bazoca baja bukuruzi, bazoca bagenda mu ijuru, bazoca bagenda kuruhuka, bazoca bagenda hahandi Yesu yavuga ngo kugira ngo ahondi namwe bariho muba. Ico gihe bazoca bajabuka barengana isi y'imibabaro, barengana urupfu, bajabukuruzi, hanyuma bajabukire hakurya i Siyoni, bajabukire hakurya mu gihugu c'abera, bajabukire hakurya. Wamurindi yavuze ngo tuzogendagenda ku nyanja y'ibirahuri, tuzogenda mu mabarabara y'inzahabu hakurya muri kiriya gihugu kitagiramwo umwijima ukundi. Abagororotsi ico gihe bazoca bajabukirayo. Imana yacu nihimbazwe bene data. Ica gatatu yavuze ngo rero abakijijwe bo mw'isi bazokoranira mw'ijuru. Imana yacu nishimwe. Bumvise inzamba bazojabukira hakurya bave mw'isi baje iwabo. Bamaze gushika hariya ngo hazoba ikoraniro ry'abera, hazoba ikoraniro ry'abakijijwe, hazoba ikoraniro ry'abakunzi ba Yesu, hazoba ikoraniro ry'abigishwa ba Yesu, hazobayo mwani majambo ikoraniro, igikorane kidasanzwe kizohuza abantu bose bazoba bumvise inzamba y'umwami wacu Yesu ivugijwe ku bicu aje gutora umugeni wiwe. Abazoba bayumvise ico gihe ubugira gatatu yo kunabigira gatatu muri ico yagoje kuvuga, yavuze ko hazoba ikoraniro, bazokoranira hirya mw'ijuru. Imana yacu nishimwe. Abakijijwe bose bo mw'isi, abazungu n'abirabure, abadimudimu n'abarabu, abakene n'abatunze, barebare n'abagufi, abava mu miryango ikomeye n'abava mu miryango ibayabaye. Ico gihe abanyafurika n'abanyamerika, abanyaziya n'abanyaerope, abanyaosiyaniya hariya n'abandi bose bari muri no migabane itanu igize uyu mubumbe planete Terre tubako. Ico gihe ngo hazobaho igikorane ku nshuro ya mbere kizohuza abagororotsi. Imana yacu nihimbazwe. Hazobaho igikorane ca mbere kitigeze kubaho, kitigeze gukoranira hamwe abakijijwe bose bo mw'isi. Kugeza ikigeze ko turavugana bene data, nta gikorane gihuza abera bose kiraba. Ariko ico gihe inzamba niyavuga, abera ngo bazojabuka hakurya, hanyuma bagira igikorane ca mbere ku nshuro ya mbere. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, ijambo rya kane rero nako turisanga mu citabirizo. Yavuze ngo ico gihe ngo hazobumburwa igitabo canditswemwo abakijijwe. Imana yacu nihimbazwe. Hazobumburwa ngo igitabo canditswemwo amazina y'abakijijwe bose. Hazobaho apeli, hazobaho guhamagara amazina. Uri muri yavuze ngo azohamagara amazina, nutumva iryawe uzorira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Hanyuma rero no murindi aravuga ngo ico gihe nihabumburwa igitabo
bagahamagara amazina. Mu gutangura twavuze ko uyu muririmbyi yaririmbye ibintu bihuye n'ubuzima yarageze ko mu gakiza, byo kwemeranya na mpwemu yera, byo gushingirwa intahe mu mutima na mpwemu yera ko ari uwakijijwe, ko naho inzamba yovuga uwo mwanya yogenda mu ijuru. Aravuga ngo rero nihabumburwa igitabo bagasomamo amazina y'abakijijwe, bagasomamo amazina y'abubasha Imana, bagasomamo amazina y'abihanganiye amageragezwa. Narajya avuga ngo hahirwa uwihanganiye imugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitebo c'ubugingo. Ahari navuga ngo ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo, uwo niwe azokira. Nihasomwa rero amazina y'abihanganiye ibyo bahuye nabyo mw'isi, jewe ndiko ndaririmba indirimbo, yemwe bene data, nagiriwe ubuntu ngeze ku rugero numva nshinga ibintahe n'Imana, ahubwo inzamba igomba ikavuga mwigira iwacu, kuko namaze guhishurirwa, namaze kubwirwa n'Imana ku izina ryanjye riri muri ca gitabo. Yari yamaze kuronka ikimwemeza ku izina ryiwe riri mu gitabo c'abera. Aravuga ngo namaze kumenya yuko mu mazina yabo iryanje rizoba ririmwo. Izina ryanje mu mazina ya babandi bazosomwa ca gihe inzamba niyavuga. Izina ryanje ririmwo bene data. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo, nta kiriyo ubu kincira urubanza kimbuza kumva inzamba y'akabanga. Nta kintu kiriho contangira combuza gusanganira umwami mu kirere, kuko naronse ikinyemeza, naronse igishinga ntahe kinyemeza ko mu mazina y'abera nanjye izina ryanje ririmwo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, muriko muragikurikirana. Nano majambo rero mfise muri kino kiganiro tuno munsi. Dusome rero amajambo ari mu gitero ca nyuma, kuko igitero ca kabiri navuze yuko ugikurikiranye neza tukaciwe tukagira umwihwezo, amajambo arimwo agaruka muri ano majambo y'igitero ca mbere. Ubwo igitero ca kabiri kivuga ngo wa Musa bapfiriye mu mwami bazova mu mva, basangiye nawe kuzuka kwiwe, bazohurira mu ijuru n'abazoba bariho, nanje nyene sinzobura kuhaba. Wa musi abapfiriye mu mwami n'abazoba barapfuye ico gihe, mugabo bapfiriye mu mwami, babandi rya jambo ryo mu vyahishuriwe Yohana rivuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami, kuko ibikorwa vyabo bibakurikira bigenda bibaherekeje, bagenda bajanye navyo. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero avuga ngo ico gihe abapfiriye mu mwami bazova mu mva. Ico gihe abapfuye bizeye Kristo Yesu by'ukuri, ico gihe abapfuye bakijijwe bazozuka bakava mu rupfu, bakava mu mva. Ico gihe nanje nyene sinzobura kuhaba. Muri ico gikorane kizokoranamo n'abazozuka bazukiye ubugingo budashira, bazozuka bazuwe n'inzamba, n'akamo k'inzamba y'umumarayika. Ico gihe nanje nyene muri ico gikorane kizokoraniramwo ba Eliya, kizokoraniramwo ba Shadraka, Meshaki na Abedenego. Ico gikorane kizokoraniramwo abagororotsi bo mw'isezerano rya kera n'abandi batwitangiye imbere, bahame baho kugororoka mugabo ntibahemuke. Ico gihe nanje nyene sinzobura kuhaba. Imana yacu nihimbazwe. Igitero ca gatatu nico ngomba ngo tuze ko tuje dufatanya na wa murongo twasoma, hanyuma duce dusenga Imana, umuntu wese abanje kwiyumvira nawe uko ubugingo bwiwe bumeze. Yavuze mu gitero ca gatatu ngo Yesu databuja nzomukorera umunsi wire, nze namamaze urukundo rw'Imana, maze mpejeje ivyo ndamukorera muri iyi si, azonyemerera kuja mw'ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo rero uyu muririmbyi avuga ko namaze kumenya ivyo bintu rero, ko namaze guhishurirwa ingene bizogenda inzamba niyavuga, ko namaze kumenya ko hari igikorane kizokoraniramwo abera, ko namaze kumenya yuko izina ryanje ririmwo,
kuronka igishinga ntahe kinshingira intahe ko nariko ndaruhira ubusa n'inkorofani, ko namaze kuronka igishinga ntahe, ko namaze guhishurirwa nemezwa neza ko ntariko ndakorera ubusa, ahubwo ko ndiko ndakorera yasize avuze ngo jewe sindababesha, ahubwo ndababwira iby'ukuri, nzogaruka kubajana kugira ngo aho ndi namwe bariho muzoba, ko namaze kumenya ko Inzamba izovuga, ko namaze kumenya ko igihe cy'imibabaro kizoshira, ko namaze kumenya yuko abera bazojabuka rwa ruzi ariko rupfu bakagerera hakurya mu gihugu cyabo iwabo w'ibudapfa, igihugu ababayo badapfa, ko namaze kumenya ko ico gihe kizobaho, ko namaze kumenya ko amazina azosomwa kandi nkamenya ko izina ryanjye ririmo. Nanjye ndafashe ingingo rero, ubu nta mwanya wo gutakaza, nta mwanya wo gupfisha ubusa, singomba ikinsamaza. Uwundi muri yavuze ngo reka kunsamaza, hariho uwo nirerekeye, yemwe reka kunsamaza, mwaba banyi reka kunsamaza, yemwe abo twigana reka kunsamaza, reka kunzana ko ibintu by'uburofa, reka kunzana ko ibintu bitagira agaciro, reka kuntesha umwanya, kuko hariho uwo nirerekeye. Ndamuretse umukunzi wanje, nderetse ko agaruka, nderetse ko Inzamba ivuga, reka kunsamaza. Abantu bafise ico bareretse, abantu bareretse kugaruka kwa Yesu, abantu bitegura kugaruka kwa Yesu, ntibemera ibasamaza, baguma baripfuye, baguma barikanuye, baguma bari maso, baguma birinda ivyaha, baguma biyubara, baguma bagwana intambara yo kwezwa no kwanga icitwa icaha icarico cose kugira ngo bagume bari maso. Undi muri yavuze ngo harahiriwe umuntu azosangwa ari maso adasinziriye, kuko ngo azosanganira umwami Yesu hariya mu bice Imana yacu nihimbazwa. Muri ivyo nshaka ngo rero ngo ko bimeze gutyo rero, nanjye nafashe ingingo, niyemeje ko Yesu databuja ubu yansezeraniye isezerano ridasanzwe, akambwira ngo byose nsezerana nk'ab'isi. Ndababwira ko umira kwa data hari amazu menshi, iyo abadari nababwira sinabizigiza ibitangaza atabihari, jewe ibyo kubesha ndabizira, ariko umve ndababwira imuhira kwa data hari amazu menshi. Nafashe ingingo rero yuko nzomukorera kugeza kwiherezo. Yesu databuja ni ingingo yaciye afata. Yesu databuja nzomukorera umunsi wire, nze namamaze urukundo rw'Imana, urukundo Imana yakunze abari mu isi, rwa rundi rwatuma itanga umwana wayo w'ikinege, hanyuma kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Urwo rukundo rero niyemeje kugwamamaza, niyemeje kuruvuga hose, niyemeje gukorera uyu mwami databuja kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye, kuko namenye neza ko umukoreye adakorera ubusa n'inkorofani, namenye ko bamukorera batazomaramara, namenye ko bamukorera batazikorera amaboko, namenye ko bamukorera bazoronka ingero itagabanije mu bwami bw'Imana. Kubw'iyo mpamvu rero Yesu databuja nzomukorera umunsi wire, nzomukorera nshake ndahareyo, nzomukorera nshake nduhe, nzokoresha ibyanjye byose, nzomukorera n'umutima wanje wose, nzomukorera n'ingufu zanje zose, namamaza urukundo rwiwe kugeza igihe nzorangiriza iminsi yanjye yo kubaho muri ino si, namamaza urukundo rw'Imana. Imana yacu nihimbaza. Atavuga ngo maze mejeje ibyo ndamukorera muri iyi si. Imana yacu nihimbaza. Maze mejeje ibyo ndamukorera muri iyi si, azonyemerera kuja mu ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutsima w'ubugingo cy'uno munsi, maze mejeje ibyo ndamukorera muri iyi si. Erega hariho igihe, hazogera igihe, si ukuvuga ngo ntihazokwigira hagera igihe cyo guhembwa. Hazogera igihe ibyo tumukorera avuga ngo birarangiye, gezaho, mwarankoreye, mwaranyubashe, mwaranyumviye, hageze igihe cyo kugodoka.
burya igikorwa cyose hama habaho igihe cyo gutangura igikorwa hakabaho n'igihe cyo kugodoka. Imana yacu nihimbaza. Bavuga ngo rero maze mpejeje ibyo ndamukorera muri iyi si, hazogera igihe mpeze ibyo ndamukorera muri iyi si, hanyuma nawe acashirako akoro avuge ngo mwizerwa, yewe mwizerwa wagwaye intambara nziza, waranyubashe, waranyumviye, iminsi yawe yo kubaho kwawe wagendeye mu kugororoka. Ubundi biravuga ngo maze mpejeje ibyo ndamukorera muri iyi si, hazogera igihe mwizerwa agere ku iherezo ry'ibikorwa byiwe, hagere igihe cyo gukorera Imana kwiwe kirangire, kuko umuntu akorera Imana mu gihe ciwe, hakagera igihe ciwe cyo kurangiza akava muri buno bugingo akaja kuruhuka. Rero avuga ngo maze mpejeje ibyo ndamukorera muri iyi si, azonyemerera kuja mu ijuru. Ko wagwaye intambara nziza yo kwizerwa, yewe mwizerwa, rengana rero ushika amahoro, rengana winjire mu munezero wa shobuja. Ko wabaye umwizerwa kuri bike, ko wabaye umwizerwa ku byo wajejwe, yewe niwinjire, ngwino winjire mu munezero wa shobuja. Imana yacu nihimbazwe. Nuko rero n'umuririmbyi yasoze ino ndirimbo yibavuga ngo maze mpejeje ibyo ndamukorera muri iyi si, azonyemerera kuja mu ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Dusomera rya jambo ubwira kandi mwihangane, twasomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 ku murongo wa 36 riba ryo tuta dusengera ku Imana rivuga ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba, arasinzira hanze abasekuruza arabora. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo rero tubonye naho mu byakozwe n'intumwa. Uyu murongo dusomye burya utwereka yuko Dawidi umwami mu minsi yabayeho hari igihe yakoreye Imana, hanyuma Imana hatarageragera avuga ngo yewe Dawidi, igihe cawe cyo kunkorera, igihe cawe cyo gukora ibikorwa byanje mu isi nukuri kirarangiye. Ibyo ukoze bihuye n'ubugombe bwanje. Mu yandi majambo, yarakoze akorera Imana, hanyuma hagaragaye umutima w'Imana urakogwako, hagaragaye umutima w'Imana ubatushe, hagaragaye umutima w'Imana uba affecte, hagaragaye umutima w'Imana uba satisfait, umutima w'Imana uranyugwa. Novuga ngo hagaragaye Imana, novuga ngo ayayemeje. Naho kumbirika mu mengo riragoye kuvuga ngo Imana wayemeje. No kuvuga ngo nibyo Dawidi niyabaye ari umugororotsi iminsi yiwe yose yo kubaho kwiwe. Yarasambanye na Mukawuriya, ntiyabuze n'ibindi byaha yagiye arakora kumbure tutabanje gusoma hariya ngo dukurikirane mu bitabo bidondora ibyabaye ku ngoma z'abami n'abandi hariya mu Bwisirayeli. Ariko nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Dawidi kuva cya gihe yihanye icyaha cyo gusambana na Mukawuriya, wa mugore yitwa Batisheba. Kijya gihe ngo yihaniye kureka, ngo inyuma ya kijya cyaha ngo yihanye atazosubira, ngo acabaho mu buzima bwo kubaha Imana no mu kugororoka. Ndiyumvira neza rero ko iyi periyode yakurikiye ariyo Dawidi yabayemo rero mu buzima bwo kugororoka rero nyezina. Rero muri buno buzima bwiwe bwo kugororoka, uyu yavuze no majambo avuga ngo maze Imana imaze kubona yuko Dawidi akoze iby'Imana igomba, ngo mu gihe ciwe, hamwe Bibiliya ikunda ngo mu gihe ciwe, ariko hari izindi Bibiliya usanga zivuga ngo mu runganwe rwiwe, bakoresha ijambo bavuga ngo generation, bavuga ngo mu gihe c'urunganwe rwiwe, mu runganwe rwiwe. No kuvuga muri majambo twisunze zino Bibiliya bakoresha iri jambo generation,
bavuze ngo mu gihe cya Dawidi nuko bavuga ngo mu runganwe rwa Dawidi nukuvuga mu bari bahari ico gihe banganye imyaka na Dawidi, mu bavukiye rimwe na Dawidi, mu bavutse mu bihe rimwe na Dawidi. Bavuze ngo mu gihe cawe rero burya baba bavuga ngo muba munganye imyaka mu runganwe rwawe, nukuvuga nimba Dawidi yari afise imyaka 50 nk'akarorero, bigomba kuvuga ngo muri ico gihe ca Dawidi Imana igize kotasyo igakota abantu bari bahari ico gihe bakoze iby'Imana igomba. Novuga mu yandi majambo naho ntago kuri ko kiryo jambo boba novuga ngo baye satisfied canke bayemeje nukuvuga igikorwa cyabo itashi yabo igikonkwani cyabo bari bafise bakirwa gukorera Imana mw'isi. Imana iraje muri abantu bose bafise iyo myaka 50 ico gihe ca Dawidi dufite nimero afise imyaka 50, nukuvuga iraje yasanga muri urwo runganwe rwiwe canke muri ico gihe ciwe c'imyaka 50 amaze. Imana yasanga Dawidi nimba hari abandi, Imana yasanga Dawidi ari umwe mu bantu bakoze ibihwanye n'ivy'Imana igomba, bakoze ibihwanye n'ubugombe bw'Imana, nukuvuga bafise amanota akwiye Imana ikenera. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunze bakeno kigana mu mutima w'ubugingo. Rero Dawidi nawe tubonye mino jambo rigomba gusa nakiriya gitero ca gatatu. Imana imaze kubona yuko yakwije ivyigomba, yakoze ivyigomba, yujuje ubugombe bw'Imana, ico Imana imugomba ko mw'isi yacujuje, yagikoze, yagikwije, yagihejeje, Imana bikiramureka aratahira. Novuga ngo baba ndavuga ngo Imana yamuhamagaye se ngo yitaba Imana, aca aritaba Imana, aca arapfa. Imana yacu nidutabara. Kubera iki? Kubera yuko Imana igobeze mu jambo rivuga ngo Imana imaze kubona yuko yakoze ivyo igomba. Imana yacu nihimbaje. Bene data tugomba dusenga Imana n'ano majambo. Inzamba izovuga si ibyo majambo gusa, si iby'ububeshi ariko n'iby'ukuri. Yesu azogaruka, inzamba izovuga. Yesu uko yabivuze yagiye gutegura aheza azobana n'abamukoreye n'abamwubashe. None ko inzamba izovuga ko Yesu azogaruka, mbega nawe wumva by'ukuri mu mazina y'abera iryawe ririmo? Wumva ugeze kuri runo rugero no muri Ntamvuridahita yarageze ko yavuze ngo ico gihe aho hazobera ikoraniro kaminuza ry'abagororotsi mw'ijuru, ico gihe aho hazobera abakijwe bose bazohura mu gikorane kizoba hakurya y'uruzi, mu mazina yabo nanjye iryanje ririmo. Mbega nawe wumva agakiza ufise muri no misi, urugero ugeze ko mu migenderanire yawe n'Imana, ubwo by'ukuri uremeranya na mukemu yera yuko hamwe inzamba yovuga ubu byovugwa ngo uyu muntu yarakoreye Imana nagenda aruhuke, mu gihe ciwe mu runganwe rwiwe tugize kotasyo tugakota dusanga yarujuje ubugombe bw'Imana. Mbega inzamba nawe yovuga uno munsi uri mu bantu botaha kuruhuka, uri mu bantu bokumva inzamba, mbega wumva woja mw'ijuru? Mbega wumva nawe wotaha iwabo wabera? Mbega nawe wumva mu mazina y'abosonga izina ryawe ririmo canke wohava usigara? Erega hariyo abazosigara. Imana yacu nidutabare. Inzamba ivuze hariyo abazoyumva n'abatazoyumva. Ariko rero umuhirwe n'umuntu yishura ku munzana akaba mbega jewe navyo mfise vyotuma ntazokumva inzamba. Ivyotuma umuntu atumva inzamba ni ivyaha. Ivyaha navyo umuntu avyihanye, Imana yacu acari ku ntebe y'imbabazi yiteguye kumuharira. Irindi jambo rivuga ngo naho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku, vyose bigatukura tukutuku, jewe sinobora kuvyeza nka sheregi canke se nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Asangwa wishize ku munzani ukisuzuma, usanze by'ukuri hari ibyo kuza kumva inzamba, nagomba ngo nawe ucubwire Imana ngwiza kw'imbabazi, aha byarangoye. Hamwe inzamba yovuga sinoyitaba, sinoba muri kino gikorane c'abera, ariko nakwingize mu mbabarire kugira ngo uhereye none
mbe mubiteze ukugaruka kwa Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero umaze kubabarirwa ibyaha, iri jambo riguhamagarira gukorera Imana rero kugira ngo bikunde wuzuze ico Imana ikugomba ko mwisi. Korera Imana. Muri byavuze ngo Yesu databuja nzomukorera umunsi wire, maze ninamara guheza ibyo ndamukorera muri isi. Burya hari ivy'Imana igomba ko tuyikorera. Nitwamara kubikwiza izoca ishira kwa koro, uce tugenda kuruhuka iwabo w'abadapfa. Ndakwipfurije kubayo, nanje mpora nipfuza iminsi yose kuzoba mu ikoraniro ry'abagororotsi. Icoma nkabaho nezwa buri munsi nihana icitwa icaha n'igisa naco, kugira ngo bikunde mbe mfise umutima utanyagiriza ikibi, hanyuma nanje nzobe muri uno mugwi. Nuko rero ano majambo mwese bayumvise, Imana nyina amahoro ishishikare kubaho umugisha. Numuhombe uwo bifata minenegwe akavuga ngo niko vyama, bavuga ngo azoza ariko ntiyigeze aza. Yewe Imana nitiwe isezerano ryayo nkuko benshi babivuga, ariko yihanganiye wewe na jewe kugira ngo ntihagire uwohona, ntihagire uwogira iherezo ribi. Yihanganiye twebwe ngo dushishikare gutunganya n'ibidatunganye, hanyuma Imana ize isanga twese turabatunganye. Nuko rero ikidasi kuba mu bahombe ariko nuko ba mu bagorotsi. Nenda no majambo tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaka dusenga Imana. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, turagushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise. Urakoze kuganirije imitima yacu ukatwibutsa ko Inzamba izovuga ko hari igihe uzogara gutora bakubasha bagukorera bagende mu kurira mu kugororoka. None rero ngwino umuntu wese yatuye ko imbabazi akavuze ngo jewe nsanze hamwe Inzamba yovuga, simeze nk'uyu muririmbyi avuga ngo mu mazina y'abera iryanje ririmwo, nsanze izina ryanje ritobamo kubera ndi umunyabyaha. Umuntu wese yihanye, umuntu wese ariko yatura imbabazi, umuntu avuze ngo Mana mbabarira, ahantu hose ahora agendera mu byaha, mu majambo mabi, mu vyiyumviro bibi, mu vyifuzo bibi, mu ndabo bibi, mu ngendo bibi, mu ngeso mbi, uko nabaye n'abandi nabi. Umuntu wese yatuye imbabazi avuga ati Mana mbabarira ubunyantege bwanje, bikunde mbeho ndemerwa nawe, nanje Inzamba niyavuga nze ndayumve. Uyu muntu mugwiza ko imbabazi ibisigo ushishikara kubana nawe kandi umushobozi gukora ibintu n'ubugome bwawe, kugira ngo Inzamba niyavuga azoyitabe. Yesu na ryawe gera Kristo tunotusabe tuvyizeye. Amen.